nare je ndi umuntu akunda kuvuga make cyane amakado y'abanyaberigike ni bari berigike ni bari mu Budage sindahaza ahava kubyiwanje nimba yoba aje n'umutima mwiza n'umutima w'urukundo wo guteza ugwaruka imbere bwo mu Burundi n'ubunyene ndi tayari kuyitora ariko mu gihe abavuga ati je ndamuzaniye Bahebiyake kugira ngo ndamukunda ngo avyaranya ngo ndamuvyaza abana banga 7-8 nk'ubushuri mimi hapo sinipo mu mawasiliano ya mapenzi ndiko ndabivuga kabisa sikuva mbona nacabaye ndamuravye nacabaye kuba ndiko ndamwicara pembeni sikuvuga ngo nashimye neza kubera iki tugira iki ngo nurukundo abwo nashimye yuko ndamuwa mutima wiwe awushire ahantu hamwe utekanye naze kuvuga ati ngo Bahebiyake aragara ako kantu cenda kanga mu buzima abwo nashaka yuko ndamwicare pembeni tuyage hama n'abakunzi banyishu media babone ko neza na neza ko nka Bahebiyake sinagaye yafise umutima w'ubwescro kuko ndamuravye neza afise umutima w'ubwescro usi umutima w'urukundo je sindabona ko afise urukundo ariko je ndashaka kumenya Bahebiyake kuva umvugirako nko mubibona izi mikrofone zananzimvye ngira ndazihereze umuntu nakunze n'umutima wanje wose mu buzima bwanje umuntu wakunze gose n'umutima wanje wose mu buzima bwanje ariwe X-ray nawe arakubona nyakubahwa woshobora kwakira iyi mpano uhawe bo reka tubashimire bivuye ku mutima kuba mwiyumviriye neza ko muzanya agashimwe muri INYISHU media kandi bivanye n'ubufana mufise cyangwa mukurikirana INYISHU media najewe kuva no munsi ndemeye neza ko mufise urukundo nyakuri rw'abantu bakurikirana INYISHU media nk'abafana b'ukuri reka tukahakire kandi sali bakunzi ba INYISHU media mumeze neza mumeze fresh sana so je nanje meze neza cyane nkuko mumbona ngaha anye ndi kumwe na CEO wacu X-ray bam batazira Bahebiyake nkuko musanzwe mumuzi kwizina ndi kumwe kandi na mademoiselle yambujije kuvuga madame ni mademoiselle Princia princesse mama INYISHU media umeze neza mama INYISHU media umviriza ico kibazo cyo kuvuga ngo nimba ari mama INYISHU media ntaragera yuko INYISHU media yoba nka waka light canke ibe nko nkandi ma television online je rero ndi umuntu avuga cyane ariko no munsi washise ajya kuri studio kwaza ni Beni atakamvye Beni c'est vrai ya we yaje avuga ati ngo ntarara gukeneye ngo ari surprise ya ujya mukobwa yazanye rero je singeneye kwaza ibintu byinshi ngaha ndibaza iki kiganiro icambe murazi ko muribuka neza ko narabagiye ko mukifuta sasa nabwishimwe burimwo na nzigwe rimwo cyangwa kwishira hejuru nibindi je ndi umuntu avuga bukebuke ko nsanzwe mfise agatima gato ndi mu bantu ngerageza gusangiza imitima myiza cyangwa umutima mwiza wo kwitangira abandi mu bandi bantu nukuvuga rero no munsi sindi ngakugenda mukubita makofi umukobwa yicaye pembeni yangu hapa s'il vous plaît bakoze INYISHU media uyu mukobwa sizi ko ari bigeragezo by'ubuzima sizi ko ari agakino k'ubuzima sizi ko ari biki nusubire kuvuga kuva no munsi ndiko ndavuga ati ngo mama INYISHU media papa INYISHU media wenye naraboneka hoboneka mama INYISHU media ko Imana yatanguye kurema ande Adamu ariko mwosubiza micro CEO nubwo ndakwatse micro sinabifitiye urusha rwo kwaka micro ariko micro kuba izi sage ndayifise ubu nije nza ndayibaha ndayibagarukanira so je navuze mama INYISHU media hari byinshi nakoranye nawe ibiganiro uyu unye nubwo hari byinshi kandi byagiye birafutwa mu biganiro byagiye biragaragara neza ko uyu unye yaje yiyita ngo ni mama INYISHU media nawe sinzi ko yoshobora kutubarira uri mama INYISHU media gute ndi mama INYISHU media none si ubona ntisanyira papa INYISHU media bakunzi ba INYISHU media so nuko ikiganiro ndagiheba Nugiheba gute ni mama INYISHU media na papa INYISHU media oya ndabifise mu uburenganzira bwo mbwira ati Beni zimya kamera ni kubitira umuntu amakofi kandi niwe ariko arangerageza iki ni kigeragezo cy'ubuzima s'il vous plaît ni kigeragezo gute reka ndamubwire Beni numubwire ngazimye kamera y'umuhemba nanje ndayamuhemba na bakunzi ba INYISHU media
hapa tuko na mama INYISHU Media, mama la bosi na papa INYISHU Media. Acha niende tu. Sasa Mani, mimi hapa ico nzi gusa nitwaje mu bintu byo gupfinata. Urazi ko mwangu yari yakubira bwo nashise si hari. Kuko tuba tunyurana n'umukobwa. Je shise kuri biro. Ngo yavuye ngaho bunyene. Ashise kuri biro ngo si hari. Mazi imisi nyene ntaboneka neza kuri INYISHU Media biro. Nukuvuga rero INYISHU Media ifise ama etape menshi, ifise abantu bashoboye, ifise abantu ba technicien, ba manager, mwebwe nyene. None ugira ukwezi umwaka wose nibindi sintonda nta kibazo. Uboni ko yananje ndahari uwo bigiye kunyoka. Mkini watatizo, bwana mkini watatizo wana. Urazi rero nka Bahebiyake canke X-ray. Jewe nshavuye mu bisanzwe abafana bose bamenye. Mukazobona ndiko ndataragurika imbere ya kamera ngo ndiko ndashwanira umuntu haye simba nshavuye cyane. Mugabo mugihe umuntu ariko avuga ikintu ngacanwenga nakantu kaba kadumye mu mutima wanje kandi kariko karanshoka. Tabaka kuryohe ahubwo kuryohe abayumva kantu. Umuntu atwenze n'abaryohewe. Abaryohewe kandi umuntu yashavuye abababaye. Niko dusanzwe tuzi mu migenzo y'ikirundi. So X-ray bam Bahebiyake iyi ni kado yiwawe mama INYISHU Media yazanye avuga ati jewe nta kuntu mwoza murakoresha ngama telefone. Ariko je ndavuga ati jewe nubwo twiko turakoresha ama telefone dusanzwe dufise ibindi bikoresho by'iwacu dusanzwe tubitse dukoresha kimya nubwo abakunzi bacu badakunda kutubona twiko turakoresha ama microphone simvo z'iwacu. Mama INYISHU Media acavuga ati jewe kado yiwanyu ngiyi ngaha anya. Iyi kado ugiye kuyakira Bahebiyake. Nare. Jende umuntu akunda kuvuga make cyane. Aha makado y'abanyaberijike nibari berijike nibari mu Budage sindahaza ahava. Kubyiwanje nimba yoba aje n'umutima mwiza. N'umutima w'urukundo wo guteza ugwaruka imbere bwo mu Burundi. N'ubunyene nditayari kuyitora. Ariko mu gihe abavuga ati je ndamuzaniye Bahebiyake kugira ngo ndamukunda ngo avyaranya ngo ndamuvyeza abana bangahe 7-8 nk'ubushuri. Mimi hapo sinipo mu mawasiliano ya mapenzi. Ndiko ndabivuga kabisa. Sikuvuga ngo nacabaye ndamuravye nacabaye kuba ndiko ndamwishara pembeni. Sikuvuga ngo nashimye neza kubera iki tugira iki ngo nurukundo. Abwo nashimye yuko ndamuwa mutima wiwe awushire ahantu hamwe utekanye naze kuvuga ati ngo Bahebiyake aragara ako kantu cenda kanga mu buzima. Abwo nashaka yuko ndamwicare pembeni tuyage hama n'abakunzi banyishu Media babone ko neza na neza ko nka Bahebiyake sinagaye kuko nagumye numva ama commentaire numva okay my god wananipiga tasimboso wangu nta kimwe. So Princia uri kurumva amajambo Bahebiyake ariko avuga yuko wayizanye kubwa Bahebiyake canke wabizanye kubw'iterambere bw'abana b'igihugu kugira ngo tubandanye turyohera abakunzi ba INYISHU Media dufise ibikoresho bigezweho bigeze neza kandi numvise yabiguza amafaranga menshi $100. Jewe kugira nani Beni aze kumamagara ariya nawe wajende nibiki vyabaye wabafashe vyagenze gute ari umuntu afise ibibazo birenze we yacambwira ati oya ni wa mukobwa akora nganyene amamagaye bari kumwe nande na nare ahantu urumva nace nabo ati ikibazo kiri ngo ari kintu agomba kugwa nace nabo ati ndabe kwazi ico kiganiro kuko cyo nzi gusa mwebwe bamwikishakira inyungu ziwanyu biganiro tu niyo mpamvu nashimira je no ikandaba ico kiganiro cagusa kugira iki ndababwira ikiri ku mutima rero kuvuga ikiganiro nabonye gusa kanu gatoya ngo yazanye microphone nace mvuga ati najewe jyaho gufa bavuga gute mu Kirundi wa mugani aho gufa uri imbwa wofa aho gufuri imbwa wofa ofumugira iki byazi gusa je uko no bivuga no vuga hakumira ubusa wo mirisazi hakamate yogenda gusa ofumu menda kubaza akubavuga ngo simbane ngo aragana niyo mpamvu yaje ngaho nace vuga ati ndabeke ko je ndi umugabo si microphone imwe dufise si microphone zibiri dufise muri INYISHU Media nimba twadushima neza tugakoresha telefone jewe fise microphone isumba nga ndazize ibintu by'ibikoresho materiel mu Barundi mu baproducteur bo mu Burundi bari ngaha iyi igugwa ni bari $100 ni bari $180 ni bari $100 sindabizi izi zozo izi wanje ndace ndabwira ati jewe kugenda gukoresha izi microphone zugiye mwana w'umukobwa yisunze ivyo bintu Beni
nawe wavuze ati ngo kweza na kamera avuga ati ariko urazi ko nari namaze kubabwira kuri renye ko na kintu gikeneye gusohoka muri uko kwezi direct macyo ngira gute tugurure stock tukure iki mic nacinzana ya mic izi rero izi ndaberetse facture sinayizanye izi ziracari shasha murazi ko shana rimwe zisumbizi izi zigugwa $320 ico umenya je singago n'aba diaspora cyambere sinkangwa n'aba diaspora wa mukobwa ndakuravye no mu maso numeze nk'umu diaspora je ngangwa n'umutima w'urukundo cyambere nukuvuga je nta mutima w'urukundo office so ariko bahebiyake uyafise umutima w'ubwescro kuko ndamuravye neza afise umutima w'ubwescro usi umutima w'urukundo je sindabona ko afise urukundo ariko je ndashaka kumenya bahebiyake kuva umwigeme papa wawe amuzana mu biro by'iwacu nta jambo na rimwe wigeze uvuga gushikiza isaha Princia amaze imisi ishika kuri 4-5 atonda muri inyishu media nta kintu na kimwe wigeze ubivugako gushika zino saha ubu no munsi no muje guhura muri kumwe na Princia kuko wumvise ko microphone zaje uno munsi ciyubanguka kuza kumwitaba kandi mu yindi misi ntiwari umwitaba murabakene no muranabigaragaza yindi misi ntiyanyitaba ko yako gusumvise izi microphone ndabira isaza je ndubuntu nubwo no shavura sindavyerekana ngo manwenga gusa urabona yabonye ko microphone zibonetse aca itaraza ho ariko aravuga ngo ntidushaka ko tubona kwa gara ego wamaje ibintu byisije nta mwanya wamaye wo kuvuga wewe uko niko uvyiyumvira nawe arafise ukundi kuntu yavyiyumviye ushobora kubibaza ko ari ubukene nawe akibaza ko akoba aragasuzuguro nico gituma yoba yaje ngaha anye kugira ariko nawe nyene arafise icawe babivugako mbo uraza abakobwa kuntu bameze abakobwa n'abantu bishira hejuru cyane bamwe muri bo ariko sinovuga bose nk'uyo yigira mu diaspora muri niba ari muri Belgique niba ari muri Allemagne sindabizi akazazana ibintu by'urukundo n'ibindi naje ndamukunda mu bisanzwe majambo make ndamukunda nk'umwene gihugu nk'umuvukanyi kuko Imana yaraturime twese turi bamwe kandi no murundi kazi naje nkaba ndo murundi ibintu nk'ivyo sino cyane avuga ati rero ndamwanga uyu muntu oya gusa igihari nuko suravuga ati ko ari ubukene n'ibindi nashise ngaha bivanye nuko nubisa akantu kitwa gute agashimwe je rero agashimwe none wanafise visa yo kuja muri Amerika uvuga ati Bahebiyake ingonga muri Amerika sagashimwe nagashimwe ndiko ndakora neza ni impano sagashimwe ijya mpano ni impano namuhaye kubera urabona umuntu ariko imwe bivanye n'ibikorwa wakoze ariko impano iyo ushiriye umuntu ugenda ashaka guha impano nini bivanye n'ingenda gukunda ariko uviriza wavuze ari kisi yindi nagomba nakwishure yashankiramwo yavuze ati ngo papa wanje ico kiganiro reka gende cenda kikora jenyene imbere yuko agenda impamvu rero ndabitobagure direct mu kamera bavyumve abakunzi banje je fise abantu banje nkunda fise umuntu wanje nkunda sino muvuga nga mu kamera n'ubunyene nano muvuga nka wewe naco umufasha nakino mukora nikuvuga rero urutuntura tuvyihoze rero ariko je ndashaka kwanza ndamusaba mugore fise fata neza ko atamukunzi mfise muri aka kanya mugabo reka ndakwiyanikiriza kuva uno munsi ni saha umunsi uzobona duhura gusa muri rya biro yanje na jewe ndariha amahera ndayira ku kwezi fise abantu mvuga ati uyu untare agize ikibazo biga kuri jewe kana akagize ikibazo nka wewe mane acha tu ariko Bahebiyake jewe ndashaka kwanza imbere yuko tubandanya ibindi bintu byinshi tuganira ibindi bintu agushikirize ako ka gift yaguhaye ako gashimo yaguhaye ndabona aranezerewe cyane aguma imwenyura Princia tora iyi mpano wamuhaye uyimushikirize imbere yuko yiha uwundi mukozi uyishikirize kwanza CEO wa INYISHU Media abakunzi ba INYISHU Media ubunyere tugomba turabe ukuntu Princia aha gashimwe nyakubahwa X-Ray Bam nkuko mubibona ntakajambo wivugirako nkuko mubibona izi microphone zananzimvye ngira ndazihereze umuntu nakunze n'umutima wanje wose mu buzima bwanje umuntu wakunze gose n'umutima wanje wose mu buzima bwanje ariwe X-Ray nawe yarakubona nyakubahwa washobora kwakira iyi mpano uhawe
Bo reka tubashimire bivuye ku mutima kuba mwiyumviriye neza ko muzanya agashimwe muri Inyishu Media kandi bivanye n'ubufana mufise cyangwa mukurikirana Inyishu Media na jewe kuva no munsi ndemeye neza ko mufise urukundo nyakuri rw'abantu bakurikirana Inyishu Media nk'abafana b'ukuri reka tukahakire kandi bikora umukozi wawe mbo abakozi banje je ndabafise mu gipapuro kuko n'ubunyene amategeko y'igihugu avuze ati ufise abantu bangaye gukoresha turabe mu gitabo abonzi barazwi mu gitabo reka bo je ndibaza aha ata bintu byo kwisubiza inyuma ngenda habe neza ko byo bikwiye neza ko turaza abantu ukuntu bameze microphone ni sawa izi ni bien bo merci beaucoup ama Beni ucutora ubikariya gatugushimire Princia ariko kuva no munsi tumenyeshe abakozi ba Inyishu Media ko sinkeneye nare Beni sinkeneye neza ko uyu mwana w'umukobwa muzomugirisha ikiganiro kirese jewe jenye nivugiye ati Princia ikabagwa ikiganiro Beni umezikia sawa nukuvuga rero je ndibaza ndayejeje ariko reka tumushimire bive ku mutima yaduhaye microphone iyi nizi urumva ko dufise amakamera 3 hazo basigaye kamera imwe ifise microphone naco rero reka tugushimire nanje ndabashimiye cyane kubona mwashoboye gushika muri kino kibanza nabatumye ko ndabashikiriza nga ucuyizana na kibazo yego ndabashimiye cyane Princia nawe turagushimiye cyane kukigoro washoboye kudushikiriza izi microphone twari tuzikeneye sije gusa je microphone yiwanje nari ndayifise n'abandi abakozi ba Inyishu Media bazozikoresha izi microphone zifise iterambere ryinshi cyane mu gushikiriza ibiganiro bizoba bimeze neza n'amajwi ameze neza tugushimire cyane Princia nkuko bibona ibisini bya nyimanzanye ajya yavuze ngo nta wundi azosaba kunkoresha ikiganiro ngo makatanze itegeko n'ibindi bizoza kandi ndabizi ko ibiganiro nzobikora ntabwo bafise murakoze cyane mama Inyishu Media je ndubaha kuko barambujije ubutandero yaba nk'ikifise indero ikiri nkeyi twagenda tuvugutanye Beni undukara hari ya ukosa Beni zimya kamera